Ndabaramukije mwese ndiko murakurikirana amakuru yacu ya BTV Burundi, n'umwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Mu cagucagu bwo kuri uyu munsi wa gatatu kw'igenekezo rya 19 Ruhuma muri galeri Diko itumbereye inyuma y'icicaro gikuru c'ibanki BCB hadutse umucanwa, ibitari bike vyahononekariye nubwo hari ivyo bashoboye kurokora. Turaza kubashikiriza ido nido ryino nkuru mu makuru yacu mukanya. Nayo mutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahamagarira ugwaruka gutegura kazoza kabo kuko aribo Uburundi bw'ejo. Ivyo akaba yabishikirije kuri uno munsi wa gatatu hariya kw'ishure itiriwe Mutima Mweranda. Nayo nyene muraza kuyikurikirana murano makuru mwidonido mukanya. Turafise n'ayandi makuru atari make, kaze sangwe. Nongeye kuramutsa ndabaha ikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu mu Kirundi. Na nabamenyesheje mu ntangamarara yuko mu cagucagu bwo kuri uyu munsi wa gatatu kw'igenekerezo rya 19 Ruhuma mwaka 2025 galeri Diko itumbereye inyuma y'icicaro gikuru c'ibanki BCB haradutse umucanwa aho washoboye konona ibitari bike, ndetse naho biruko bimwe byashoboye kurokoka. Ni inkuru ya mugezi wacu Elvis Munyaneza. Hari mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 Ruhuma niho umuriro waduka muri galeri Diko inyuma y'icicaro gikuru c'ibanki BCB, inyuma yaho benshi bita mu Gatoke mu gisagara ca Bujumbura. Igihe imbonesha kure BTV yahashika hari igihe c'isaha 4 z'igitondo. Ibarabara rica imbere yaho hahiye rija ku gituro c'amabisi aja mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, kikaba cari cazibiwe mu ntumbero yo gukinga impanuka. Imodoka zijejwe kuzimya umuriro zikaba zari zamaze kuzimya umuriro. Bamwe mu badandaza basanzwe baharangurira imirimo bakaba bariko baragerageza kurokora ibidandazwa vyabo biri kw'ibarabara. Ibindi bidandazwa bikaba vyarashoboye gusohorwa mu budandarizo, bikaba biboneka ko babomoye ubwo budandarizo kugira hashobore kurokorwa ivyo bidandazwa. Hambavu y'ivyo, ibidandazwa bitari bike vyarahononekariye, harimwo impuzu, ibikoresho bimeneka nk'ibirahuri, amasahani, ibikombe n'ibindi. Ahasanzwe hakorerwa ivyo gukora imishatsi n'ivyo kwisiga salon de beauté bikaba vyarahiye biratokombera. Abahaburiye ivyabo batashimye kuvugira kuri mikro, bakamenyesha ko ari ruhombo runini cane, ndetse ari naho bari baziga ubuzima. Urwo ruhombo rukaba ruje gwiyongera ku buzima buzimvye bwari buhasanzwe. Twabamenyesha ko icavuye kuri uwo muriro kitaramenyekana, n'igitigiri c'ivyahononekariye kitaramenyekana. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahamagarira ugwaruka gutegura kazoza kabo kuko nibo Uburundi bw'ejo. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu munsi wa gatatu mu nyubakwa z'ishure ryitiriwe Mutima Mweranda. Joyeuse Ngabire, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahamagarira ugwaruka kugira inyifato ibereye kuko aribo Burundi bw'ejo. Ivyo akaba yabishikirije mu ruganda rwo kubahimiriza kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Urera nabi ugatuka nahawe. Rero namwe mugure akarorero keza kugira ngo mutegure ingo zanyu neza, kuko mwebwe kwaruka muri amatuta murayazi ni pepiniere, mwebwe kazoza keza igihugu cacu. Ndashimiye abo bose bama bitanga batiziganya kugira ngo indero y'urwaruka itere
kumera neza. François Habyarimana umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi nawe nyene yashimikiye cane ku kibazo c'indero ko ngo naho ugwaruka gogira ubumenyi atandero ntaho boshika. Kwiga ni vyiza cane kuko nivyo bitegura kazoza kugwaruka, ariko ubumenyi butari kumwe n'ubuntu ntaco bwoba bumaze. Nico gituma wa mwanditsi François Habyarimana yabiravye hasi hejuru akavuga ati science sans conscience. Abanyeshuri bafashe kubandanya dufatiye ku biharuro by'abanyeshuri babigeme batwara inda z'indaro, rimwe na rimwe bigatuma baheba amashure burundu canke mbere bakanandura na ca kiza ronya na sida canke izindi ndwara. Ntidukekeranya ko izi nyigisho ari ingirakamaro na cane cane mu mashuri yo mu gisagara ca Bujumbura n'iri shure ryitiriwe Mutima Mweranda ridasigaye. Muri yabona kazoza y'igihugu cifashe mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu giteye imbere mwaka w'ibihumbi 2060, mwebwe rwaruka mwebwe muzoba mubazwa ivy'iki gihugu. Twebwe tuzoba tugeze mu zabukuru, nico gituma musabwa kwitwara neza kuko kazoza k'iki gihugu cacu gahagaze kuri mwebwe, ahandi hoho tuzokigura iyo twakibuye. Mumenya ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari kimwe n'urongoye ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu Burundi bari baje bitwaje agakemanyi kagenewe iryo shure. Igihe ariko haraba iyugururwa ku mugaragaro y'umugambi wo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ingoma y'Ububirigi ejo ku munsi wa kabiri, ubuserukizi w'Ububirigi mu Burundi yaramenyesheje ko uwo mugambi uzofasha mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Eric Nibaruta. Igihe hariko haraba iyugururwa ku mugaragaro ry'umugambi wo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi n'ingoma y'Ububirigi ejo haheze igerekerezo rya 18 ruhuma umwaka w'ibihumbi 2025, umuserukizi w'Ububirigi mu Burundi Michel Wimer yerekanye ko uwo mugambi wo gufashanya uzofasha mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. À l'occasion de la fête du roi, j'indiquais que la Belgique est aux côtés du Burundi, Turi Kumwe. Notre partenariat repose sur des valeurs communes, la solidarité, la réciprocité et la volonté de développement inclusif et durable. Mu kibanza cy'umwami w'Ububirigi ndemeje ko Ububirigi buri ku ruhande rw'u Burundi turi kumwe. Gufashanya kwacu gufatiye ku gushigikirana, gufashanya n'iterambere ridakumira kandi ryuzuye. Twiyemeje ko tugiye gufasha Uburundi mu bisata bitandukanye na cyane cyane nko mu bisata cy'indero, amagara y'abantu, uburimyi, ubworozi hamwe n'intwari ibereye. Tugiye kugira ikiganiro hagati y'ibihugu byacu kugira duteze imbere imigenderanire yacu. Iki gikorwa cyo gufashanya kizotuma ibihugu byacu bitera imbere na cyane cyane igihugu cy'u Burundi mu mbona kazoza igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060. Tugiye gufashanya kandi imishigwa mu ngiro y'aya masezerano sur les priorités nationales du Burundi et en particulier sur la vision 2040-2060, renforcer la coordination et assurer un suivi rigoureux des projets que nous menons ensemble. Kubw'umwunganizi w'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu mu Burundi Siridi Manirerekana, Ububirigi nico gihugu ca mbere cafashanije n'u Burundi kuva kera gushika mu 2015. Ces liens solides d'amitié ont permis un partenariat constructif, fructueux et enrichissant. Ubu bucuti dufitaniye ni ikintu c'agaciro cane mu bijanye no gufashanya mu iterambere mu buzima bwinshi bw'igihugu na cyane cyane mu gufashanya byatumye Ububirigi kiba igihugu ca mbere cafashanyije n'u Burundi imyaka myinshi cyane imbere y'umwaka wa 2015. Ikivuzo cacu nuko Ububirigi bwobandanya mu kibanza ca mbere co gufashanya n'u Burundi. Nico gituma hashizweho umugwi zoraba ko imigambi yo kuduteza imbere iriko ija mu ngiro. Mwomenya ko inyuma y'iryo bigururwa haciye hategwa umukono ku masezerano yo gufashanya
hagati ya leta y'u Burundi n'ingoma y'ububirigi. Inkuru tuza gushikirizwa mu makungu na mugenzi wacu Valentin Ntakarutimana aho aza kutumenyesha ibivugwa hirya no hino mu makungu. Uko abafaransa hamwe n'abongereza birengagiza ikijanye no gutanga ubufasha ku ntambara ya Ukraine ngo abanyamerika bo ntibabishigikiye na gato, bisaba ko baganira ibiganiro bakumvikana uko bofashanya gukemura ibibazo. Inyuma yaho habaye ukutumvikana ku bihugu byinshi vya Buraya, leta ya Washington ibona ko itegerezwa kugira uruhara runini mu bijanye no kumvikana kw'ibihugu bimwe bimwe vya Buraya. Umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yahisemo kugira ico akoze kugira ngo ibibazo biri hagati ya Ukraine n'Uburusi bikemuka. Ibihugu vya Buraya biserukiwe n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron, ibihugu vya Buraya bikaba biserukiwe n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron mu ntumbero yo gutorera umuti ivyo bibazo bihanze igihugu ca Ukraine. Ibiganiro bikaba biriko birabandanya. Igisata ca Amerika cashinzwe ivyo bikorwa hamwe na Emmanuel Macron bamenyesheje ko bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo baganirize ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya ndetse mbere n'Ubwongereza ku bijanye no gufasha hamwe no kurungika abashobora kumvikana Uburusiya na Ukraine. Dutandukiye mu gihugu ca Israel, Hamas na leta y'ico gihugu baramenyesheje ko barekuye abanyagihugu ba Israel batandatu bari bafatiwe mu karere ka Gaza. Inyuma yaho bari bahagaritswe ku munsi wa kane, muri abo harimwo abapfuye bane bagizwe n'abana bakiri bato babiri. Gutanga imibiri yabo bapfuye bitegekanijwe ku munsi wa kane, nayo kurekura abo bafashwe bitegekanijwe ku munsi wa gatandatu. Umuryango w'abo bana babiri, umwe yari afise imyaka 5, uwundi imyaka 2 na nyina wabo Shiri Bibas, ariko bakaba bataramenyesha icabishe. Hamas yafashe ingingo yo gushikiriza imiryango imibiri yabo bapfuye ku munsi wa kane nk'uko biri mu masezerano yo guhagarika intambara hagati y'ivyo bihugu bibiri. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yemeje ko iyo mibiri ine izohabwa igihugu ca Israel ku munsi wa kane mbere yuko barekura abo batandatu bafashe mpiri. Yarden Bibas, se wabo bana babiri bapfuye, afise imyaka 35, akaba yari yarekuwe igenekerezo rya mbere ruhuhuma. Umuryango wiwe wose wari wahagarikiwe rimwe mu gitero c'abagwanyi ba Hamas igenekerezo rya ndwi gitugutu umwaka wa 2023, ariko wewe bakaba bari bamutandukanije n'umuryango wiwe. Amasanamu yerekanwe n'abo bagwanyi ba Hamas yerekana ko uwo mugabo Shiri Bibas ko umunsi babahagarika yari kumwe n'abo bana biwe babiri mu rugo iwe. Uwitwa Kfin nawe yari mu gwaruka rugera ku majana 251 bari bamaze guhagarikwa. Niko iyo nkuru yo mu makungu turangije ko amakuru yacu yo kuri no munsi. Nkaba nabashimiye mwese mashobora kuyakurikirana. Shimire abamenyesha makuru ba BTV bashoboye kujya hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatorokanya abari mu buhinga bw'ivyuma. Mwakoze cyane kugira ngo amajwi amasanamu ashobore kubashikira abariko baradukurikirana atankomanzi nimwe. Imana ibafashe mubandanye mukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi na hubutaha.